andavuga umurundi rabe niko bavuga ko yoba yarishwe ariko mu bantu ba mbere batanguye kumusabira ikibi Icibamanda Moses tuvuge bino bintu ko ubibona gute urazi ikintu kimwe Liam promoter ndakubwira ikintu kimwe si Icibamanda si ba Pacifique si ba Nyandwi si ba Rosetta sabo barabe si banda n'abandi bose bakora bikora nta rukundo na rumwe rurimo nta ciza na kimwe bosabiranira hajya bavuga ati we bikore uzokidugwawe yama imisi yose ariko arakuvuga ko cyane girante wewe ubonye iyo yakuvuze ko vyakira guta kuvuze ko ibintu mu bisanzwe wewe bitakuriko mutse mukurikirana muri kumande zene turabaye mwana musana mwiriwe biravana umwe wese naho aherere so my name is Liam promote band camera utarakora subscribe black share comment nubikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane today is another day another blessing another beautiful day nibaze ko umeze neza twaje twamugarukanye Uwiteka Link Aklen Aro niyo mazina y'abavyeyi Uwiteka Link Aklen Aro ni kariko Aro ni riri Uwiteka Link Aklen niyo mazina y'abavyeyi ukwamamara ukumenyekana cyane kumuha Link Aklen Aro nayandi mwagiye muramenya gwamenyo MUSUMENO maso yenyana niwe dufise uno munsi niwe tugomba tubakorera ikiganiro ciza cyane reka tumwakire mu bwami bwiwe agenda baramutsa so ndabaramukije cyane nkuko yabivuze yandondoye bavuga ko ndondora yandondoye yavuze amazina yanje nibaze yuko batari bayazi bayumviyeho twongera tuvuga ati shit ndabaramukije cyane ko ndabakumbuye kabisa ariko imbere ya byose nkuko byama n'umugenzo tubanza guca agafaranga muri unaskoki uraskoki bishasha ni gute ni umutayo wawe wa 12000 asha nukuri ko Imana ntiwidoga kuko twifuze yuko ikibonobono kiba igitega ndaruka amazi kabisa nivyo twifuza niyo mbono kazoza rero turayifuza yuko murazi ibiva mwitenda kubidondagura kandi amavuta sabuni ibiki sinzi ni byinshi so welcome murazi yuko tunongera kandi ndababwira ati amavuta y'ikibonobono rizamina umuti kabisa muri kibonobono rero bahamagarira abarundi bose umurundi abishoboye kuri igiterwa cy'ikibonobono umurundi abishoboye my friend nkimo kino giterwa nimo kinegrije kubera ko ni igiterwa kigiye kuzana amahera y'amadovize mu Burundi na cyane dusimbira kumugwa building company nabonye wana bishize ahabona nabishize ahabona uruganda rwanje ngiye tugiye gukora ni uruganda ngiye gukora antuka rwatanguye rwatanguye kururansa ego so abifuza ibikorwa byose twaba dukorera muri iwacu boza parce que ni ibintu abantu benshi nasanze bakenera ariko ahanini bitagira kuvuga ati basi ati iyi ni timu yagiye hamwe basi dufate nka association sibyo kuko usanga umwe akora ku giti ciwe uwundi agakora ku giti ciwe rero kacu usanga tugiye hamwe usanga twa turungurana ubumenyi kabisa rero kumugwa building company ushobora kudushikana kubona kazoza ego kandi byihuse cyane gose bariko ravuga kuri umukobwa aciye ubwenge cyane iyo umvise message wowe utahura gute iyo message iraryoshe kuko nta muntu umwe itojyohera kandi entre temps ku bikorwa nkora canke ku kuntu je nsatira nanje ubwanje ndiyizi antwa nta bwenge mbutse urazi kuri njarahuko ego abantu bagutuka batazi uriwe abantu atazi ni Uganda abanuka nivyo duhora tuvuga nivyo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko yamarika aravuga ugutuka ntago bavuga gute ugutuka ntagutorera kabisa ugutuka ntagutorera rero uri karagutuka ahubwo vyazamwe umusaruro ivyo bitutsi bakora gutuka kabisa cyane ubereke yuko namba bavuze kudashoboye ushoboye ubigaragaze bacha basigara baravuga ati mbega uje ni naka twako turavuga umva nabo baje muri question rero usize umuntu muri question mu kintu kanaka yarazi yuko ashaka gucapuza kw'ico kintu akaca sanga uriko rakivyaza umusaruro
ariyumvira zimbe mana nakosheje iki kabisa kandi ngaho vuba ushobora gutanga akazi ugasanga n'abagututse urabahayemo akazi rega ntumenye iby'Imana ikoze n'ubu nabo maze kurangira antuka sinzi antwaremwe abantu jewe rero ingene meze sinzi gufata umuntu nabi n'amakosa mu bisanzwe utaze ejo hiwe canke ivyo akora canke ngo mwohurira muri bureau kanaka niyo mpamvu nejo bundi umuntu umubahe ukwari kabisa ya reka twinjire kuganira nyezi naro twongera dusaba abantu badukurikirana ngaha uri mu diaspora uje mu Burundi ukifuza kubaka inzu yawe nta kibazo kabisa twe dukora ibintu biri mu harakanimero kari ngaho umunsi kaguma kirenganira ucukakura ko vraiment mu kuturonka biba vyihuse gose nataje no kwitaba ari uwundi nibaza yuko ataco vya bitwaye ni turumye kabisa ya tugende kuri Chimamanda Chimamanda Moses abandanya aha ishusho mbi Burundi ibintu vyera abigira ivyirabura wewe Chimamanda kuri wewe umubona nk'umuntu nyabaki ku Burundi premier major Chimamanda ndamubona nk'umukeha bwenge ubisanzwe ikintu narahiye naravuze ati yuko je ntazisubira gukora ku kiganiro ca Chimamanda Moses ndamuvugako kwa ko nasanze erega hajya iyo umusazi ariko aratamba uramureka abo ukamuvugiriza n'ingoma sivyo kugira ngo atambe aryohera abantu sivyo kuko jewe nasanze iyi si ntabeza bobo kwamaho bonyene hategeza kubaho nababi sivyo rero abo babi barigaragaza kubera iki twebwe gusenga tubishira imbere usanga twebwe tuma duhezagirwa rero ko usanga babasazi bamenyere kuvuga ibitaroranye canke gucafuza igihugu canke kuvuga ibintu sinzi biri bizarre rero ko usanga bobo asha imivumo igumira imivumo rero nta niterambere abo bigira baronka rero niyo mpamvu jewe kugira ngo nicare mvuga ati je Chimamanda Moses nsubire ndamuvugeko nuko kwimana byabaye ibiharuro birebire ya ubushize nabonye avuga ko wewe na Simbizi mugwaye umugera kusimbiza kandi umugera yama imisi yose ariko arakuvuga ko cyane girane wewe ubonye iyo yakuvuze ko vyakira guta kuvuze ko ibintu mu bisanzwe wewe bitakuriko urazi Liam promoter abantu twese dukurikiranwa n'abatandukanye hari gihe yoba jewe mfise abarundi benshi bankurikirana ugasanga mfise abanyamahanga bakeye sivyo Chimamanda amvuze ko ibijya arampostinze ugasanga kurikiranwa n'abanyamahanga bari kumwe hariya canke abarundi benshi sivyo ukaca usanga Chimamanda Moses ahubwo akabazi yuko ari karancafuze ari wari karicafuze sivyo yaravuze amajambo menshi yuko tuwabwira baravuze ibintu byinshi mugabo baje hariho ikintu umuntu ashaka kuvuga ukaca wiyumvira none uyu kugira avuga iki inye yiravye erega hajya basha umutindaroti cakora sivyo kandi bavuga sinzi umugano ukuntu bawuvuga ariko ngira ndababwira ikintu kimwe Chimamanda Moses nakomeye haba mu mutwe haba mu mubiri haba hehe nta kintu na kimwe kuko ujya mugabo n'umucafu wa mbere kwino sinzima namba muzi yuko hari aba la fopasi n'umucafu vraiment gute Chimamanda Moses umugabo yubatse n'umucafu gute n'umucafu gute none hanze burya boga kangahe benshi boga kangahe reka ndaguha inkuru yavuze ngo hariyo posta wanye ngo Simbizi ngo ntiyoga ngo yavuze gatoga Simbizi bashangirwe ko jewe ndabivuga ibi bintu Simbizi turakorana turamana Simbizi nta na deodora yisiga burya umuntu atoga ntubumwumva odeur sivyo bugenda kubwira ikintu kimwe umutindi niyo mpamvu mvuga ati yuko arotica akora Chimamanda Moses ni watoga Chimamanda Moses afite kabira z'abanyarwanda mbe urazi hajya ko abanyarwanda benshi batoga amazi yo mu Rwanda hari ukuntu uyoze aca gucafuza ku mubiri ego agukobora ku mubiri basi urisi ego ivyo muze mubibaza babayeyo canke abariyo ntabyo narinze ivyo rero ntabyo ntebako cyane kuko sindi ku bintu by'abanyarwanda ariko ngira mvuge ku mugabo nuwabo sivyo mvuge ko Chimamanda Moses ntitukimuharura mu Barundi tumuharura mu Banyarwanda parce que nuwabo sivyo na mentalite ni z'abanyarwanda na caractère ni zabo
sivyo rero ngira ndababwira iki kintu Chimamanda Moses ushaka wo kwitonda antuka uranzi bihagije hama ushaka ko tuja kuri televiziyo kuvuga urazi ko twokwashene kandi toshobora kuvuga yuko je wonsinda atire nta mugira urwaye jewe linka bagukunda ngabagukurikirana jewe linka Uwiteka Arlene umukobwa wa Dismas na Josiane je ntamugira ngwaye muzobanze ko ababivuga kugira gucafuza bien sûr rero kandi ikindi naco niyo mpamvu navuze ati jewe nukuyi umuntu umudamu wa mbere anyatura ni Angeline ambabare ko ndamuze mwizina ni mawe première dame ego aranyuziza vraiment ndamurabira ko ibintu byinshi parce que ni wa mudamu uzosanga bariko baravuga uko bashatse ariko ukaje usanga ivyo yakora muvuga ko bizaza umusaruro natwe nk'abapatriote twaje dukora akazi kacu tujejwe sivyo kuko ujyana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu arabenspira bien sûr rero natwe il faut ko tumurabirako siko ndi mu bantu ba mbere bamurabirako antuka namwe murabibona yes ibintu byose bagerageje kunyita amazina bagerageje kuntuka nagerageje kubivyazamo umusaruro ndanayitirira twarabonye ryari uvuga none pardon gato none ubageze yaho basigaye bavuga ngo je ngo ngwaye umugera barabonye ko amazina atashaka kubwiye ubu rero bagira baduke ku ngwara so reka rero tuze tugire publicité abagwaye umugera bose muze turabe uko musa burya umugwaye wo mugera ntibiba vyanditse mu gahanga sha ushobora no kumubona kandi wosanga uko bafite fraîcheur ndashobora no kubona kandi wosanga n'abawugwaye niyo mpamvu nakubwiye ati umutindaro tukira tukiraho nyene misi yahera narabonye upostinga uvuga ko Chimamanda yagize yoba yarapangiye umukobwa inzu ari n'umukizwa bica birangira umukobwa muteye indobo ari naho byavuye ukwanka igihugu ibyo bintu nivyo Liam promote ibintu nivyo kuko Chimamanda Moses nta muntu yakundana yigana umusatsi icambere na mbere je narababwiye Chimamanda Moses naho yakundana n'abakobwa kandi arafite umugore kandi ntibisigura yuko areka kuresha aguma aresha Chimamanda Bahajya mwe Chimamanda mu muzi gute muze munyegere mu mumbazi sivyo Chimamanda araresha nareshe ngira ntaraba nabo yurira bose mugabo ntabikora kwa kundi ngo nuko baba bari kumwe abikora kujya kuntu abikora ku ma video abikora ego abitwaye tuzi Chimamanda abikora ku ma video uramukurira kagukurira mukabikora ku ma video mugatelefonana apere video rero niyo mpamvu ndakubwiye ati Liam promoter ibya Chimamanda dushatse kubivuga twese twabishira habona rero ashaka yo kwitonda akagenda no murindi muto kuko ntazi uwo bari karurura mu gahanga nagerageje kenshi kwirinda kumuza ndamuvugisha ariko wewe aranyereka yuko yenda na weza je bushe ntangoye kuvuga nta wumpoze nazararaba Tuherutse kubona Chimamanda Moses asa n'umuntu ariko novuga arafata nabi cyangwa aravuga nabi abantu basangiye urugamba ndavuga umurundi Rabe niko bavuga ko yoba yarishwe ariko mu bantu ba mbere batanguye kumusabira ikibi Chimamanda Moses tuvuge bino bintu ko mubibona gute urazi ikintu kimwe Liam promoter ndakubwira ikintu kimwe si Chimamanda si ba Pacifique si banyandwi si barozeta sabo barabe si banda n'abandi bose bako barabikora nta rukundo na rumwe rurimo nta ciza na kimwe bosabiranira hajye bavuga ati we bikore uzokidugwawe uzatambuga wawe hajya nta numwe ashobora gusova uwundi kuko wihenze ukavuga nawe ubwiye sivyo kandi rero ikindi naco nubone banagabanije n'umurindi kijye cababereye icigwa sivyo mbega bariyumvira sivyo mbega ko yarinze akugwa mu Rwanda ngo baramunyuruje sivyo mbega twebwe wayi batodushikako cyo baraciyumviriye erega barakuze ariko baravuga ko yoba nyurujwe n'u Rwanda nyene nivyo ndiko ndakubwira none bo bakorera ndi
bakorera nde bavugira nde tuvuga ko na Chimamanda bazomwihinduka yo ujya we nubwo nkanga gasugura umana umutwe baze bawuntize ndawukina kadenesi kuko uzi impamvu je nta kibi ndamusabiye ariko amajambo nawe yavuze ku wundi yumve ko ari ikintu kibabaje kabisa uzi ko abantu benshi biyumvira eske aba bantu bameze gute bateye gute nta murunda bafise ubwo bwoko nk'ubwo bwo gusabira uwundi ibintu nk'ivyo sivyo yavuze ko yoba ari anakorana n'igihugu cacu c'u Burundi ni perezida y'u Burundi inde